Okay, yes. Reka ndabaramutse ndabipfurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga. Ni Adushikanye ndabaye kaze cyane kuri Agaciro Media. Bagenzi reka ndabashikane uno munsi mu mahanga twige. Turi ku ishuri ry'ubuzima. Turi mu gihugu aho turimo ibintu bikama bikera donc bikimbuka bigashogwa. Mugabo ugasanga isoko si neza cyane kuko dufite amasezo atarenga abiri mu gihe ubundi sezo zose zishobora gukorwa donc uko ari zitatu. Mugabo iyo abantu bejeje kubera ukutagira isoko, kubera ukutashobora kubika umwimbo bazoshobora igihe gikwiriye, bose iyo bejeje baca baruhukiriza isoko. Iyo bihahuriye ari byinshi habiki donc isoko ikigenda nabi ibintu bigace bikoroka. Kino gihe iburaya donc mu bihugu bya buraya abarimyi kesho usanga atari na benshi, mugabo uno munsi bariko baragira amagreve cyangwa amayegereyegere ama manifestation bazana gusesa umwimbo mwibarabara. Kubera iki? Ati leta zacu ziriko ziha amasoko abanyamahanga baca baza tugaca tugwanira ku isoko, umwimbo wacu tuba twakoresheje imitahe minini turima bigaca bigwa hasi. Reka ndabinjize muri ino video murabe aho abandi bageze. Usanga harimo abarimyi bake abakagaburira benshi, natwe ngahi wacu harimo benshi mugabo umwimbo haguma harimo agahaza. Tugezaho ukuboko k'umuntu uwaja azaradoda arima akarima nk'imetero 5 kuva ngaho ushika hajya, ivyo arima nabwo bishobora gukwira abarundi. That's why tuza kuguma tubona imyimbu idahagije, tukarinda uyisoka abanyamahanga bagashorera ngaha. Murazi ko kandi ibintu bivuye mu mahanga biba bizimvye. Umuceri turima murazi ko utazimvye cyo kimwe nuva muri Tanzania canke muri Zambia, ariko no munsi reka nivugira ku biraya. Turi mu Burundi aho intara nyinshi zimbukamo ibiraya, mugabo donc ku masoko yacu hari za chips donc vyivira mu Bushinwa n'ahandi mu bihugu bitandukanye, ariko washaka byinshi atari ku mugabane wa Afrika. Umuntu akibaza ati eske izi chips none si biraya, none biraya twe ngane tubirima? Ikibazo ninde yoba yariyumviriye yuko ikiraya gishobora kuribwa mu bundi buryo utari uwo tukijyamo? Hari abantu bakera virima bari baragerageje nko kwimbira ku kigori. Ikigori ati umuntu yo kiyacokeje yo giteka inteke tekumbura kazi cyangwa nibiharage cyangwa n'ubwishaza n'ibindi kumbura uko bishaka, yo kijya ubugari, yo kinwa ubuyi, yo kinwa inzoga, ibaze ibyo byose ni kigori. Donc ariko yumvira uburyo bakijya kumwe. Reka ndabaha ka devoir surtout les jeunes. Haji igiharage bakijya mu buryo bungahe? Turashaka uburyo bumwe butarenze, koko nta bundi bwoba. Niba tori ubwo bundi buryo uzobutoye ubundi buryo igiharage ugiha valeur uco kidandaza muri yo way yawe uzosanga biguhe amafaranga menshi. Ariko tuvuye ku kiraya, ibiraya kiretse kubiteka mu mazi, kiretse kubijya amafiriti, niki kindi kiraba kwaba abashinwa babituzanira bikamara umwaka wose bitekeye misashi. Murabona bibora. Iki ni kintu dukwiye kwiga. Reka tuzungurukire nka turabe ikuva ikiraya kivuye mu murima ushika kibe chips bashora ku masoko. Barundi kazi, kino kiganiro nawe gishobora gufasha. Fata ino video uyisangiza abandi kugira ngo dusangire bino vyigwa donc turahure kuba dusumbije cyangwa abadutanze gutera intambwe. Uko biri kose turakeneye ama innovation menshi. Innovation nayo ugiye kuraba ni si innovation tugiye kubitandukanye na innovation. Innovation ni kintu uremye kitari gisanzwe kibaho, mugabo innovation ni kintu cyari gisanzwe gikorerwa n'ahandi mu karere kawe ntacari gihari, wowe kizanye iyo ni innovation. Cange wize kugikora mu bundi buryo kitahora gikugwamo, mugabo kikaba ico kintu cyari kibaho, iba ari innovation. None niumva reka rero turahure umenye kuri bano banyamahanga. Twizere kandi ko mwagize subscribe kuri Agaciro Media ku ishure ry'ubuzima.
urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorerayo canke kwivuza yene nkurangire ntuzimire canke uzimbwe tumbera Niban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe Niban Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira.